nuko niko ibintu bimeze, ahubwo ikintu mbona Daniyeli nimba agomba gufasha abarundi bari mu bihugu by'Abarabu, jewe simbona ko yota umwanya kuri Karine. Nimba iyi audio mwoyimuha murayimuha, areke guta umwanya kuri Karine. Karine ariko aramuhora ubusa kabisa, je simbona ikintu ariko arahora Karine. Nukuri ugiye kubiraba Karine ariko ahoga ubusa. Karine nta masezerano yasinye n'igihugu c'u Burundi. Twebwe ishirahamwe ryacu, uri imbere y'amategeko ni Adamu, hanyuma hagakwirikira Fayizi. Rero nk'uko amashirahamwe ari menshi ngaha muri Arabie Saoudite, nk'uko Karine yabimubariye, twebwe dushobora gushira imbere ishirahamwe iri ryadusafirishije, uwundi agashira imbere ishirahamwe ryiwe. Urumva rero bukaca avuga ngo bavyegeke kuri Karine. Karine n'umukozi w'Abarabu. Karine nta masezerano yagize n'igihugu c'u Burundi. Ufise amasezerano mu gihugu c'u Burundi ni Adamu na Fayizi. Rero Daniyeli nimba arivyo ariko arafasha, nakorere kuri abo bantu, napfugire kuri abo bantu ayo mazina abiri. Izina rya Karine arireke. Twebwe twishwe na Fayizi, twishwe na Adamu. Nta kuvuga ngo tuzoja kuvuga ngo twishwe na Karine. Twe twavuye mu Burundi Karine tutamuzi, twavuye mu Burundi tuzi Fayizi na Adamu. Dushitse ino twumva ngo Karine, kandi kanatsinda Karine arakubaza ati none jewe warambonye mwishirahamwe ry'iwanyu, je ivy'iwanyu ntavyo nzi. Kandi Karine yatubwije ukuri ati je nanje nari umukozi turananirana, hanyuma bisaba yuko nza muri office ndaharonka akazi. Vreme yavugishije ukuri. Rero Daniyeli nakorere ku mashirahamwe yari mu Burundi, napfuge ku mashirahamwe ari mu Burundi asafirisha, nimba ari icyo afasha bayugare, kuko ariko yasafirisha aba yadashoboye gukwirikirana, niba yugare. Basubire bimwe vya kera vy'abahagenti. Umuagenti wa kera yarakwirikirana abiwe, barabigwanije kuko bashaka inyungu zabo. Simbona ico bakijije, ahubwo baje kutumara, baje kutwicira ino. Jewe ivyo ndiko ndacamwo igihe nasafirishwa no muagenti ntavyo nigeze ncamwo n'umusi n'umwe. Umuagenti yaragukwirikirana kugeza mugibi by'ubu nukuri vyabaye agahomera bunwa. Ayo mashirahamwe yarondera inyungu zabo. Ni nka kurya nyene bavuga mu Burundi yuko atamahera turiha kandi tuza turishe. Abarabu barariha natwe tukariha. Rero be mumenye yuko twebwe abarundi twishwe n'abarundi biwacu, ntabwo twaje kwishwa na Karine, twishwe n'abajya abarundi badusafirishije. Nubwo bitari ngombwa reka nishure kuri iyo audio. Uyu murundi kazi ari muri Arabia ariko aravuga ngo nimba Daniel agomba kudufasha ngo ndareke gutumwanya kuri Karine. Cyo sintumwanya kuri Karine. Ndumva ko yagutumye nguze kumuvugira kandi ubaye ugira kabiri asanze inbox arungika audio nk'ubu. Reka nabwira ikintu kimwe. Karine n'umuntu muto cyane ndabizi, ariko mugabo jewe nama mvuga mfatiye ku myidogo ya mwebwe, kandi uyu munsi nimba ari ujya ejo ni wewe. Ntusike bwose nawe ngo niko yagutumye ngo bizoguma bimeze uko. Ejo bazokwiminja nawe utabaze uje yaguhonde, hanyuma ntuzocubona yuko Karine ari mubi. Impamvu ndamuvuga ni kubera iki? Siwe wenyene, hariho nabandi nahora mvuga, ariko mu imisi nibashushe yagombye rero tumwamamaze. Abantu batabaza bavuga bati twe dushonje tukagenda ku biro ahakorera, aho kutuvugira aradukubita. None aho dushe tugenda dufate bamwe baza ofisi mu Burundi, nibo baba bariko barakubita abakozi se? Nazara bakira neza abumvirize, uwo adashoboye gufasha avuga ati sinshoboye gufasha, magabo gutaramura ubwo boko bwiwe ngo areka akubita umuntu azabireke. Nagomana nakubwire ko hari umunsi azotaramura amaboko nubwo abahagarikiwe n'abajya barabu, agahora n'umwana ashungumiwe agashanza akamukura mu iginyo byibuze. Ntarindi rizomera abana ko agakecuru gashaje akacaguma afise ibihanga, akazoza avuga ati narakura ibiginyo muri Arabia. Hari abantu biyahura akavuga ati je nundi napfuye, akazomukubita umutwe iginyo rigatarika. Karine gituma ndamavuga sikindi, je si kumwanka nta n'urube dusangiye, nuko nubu tuko turavugana haro doje kuvugana
agwaye avuze ati je naramutelefone nabwira ko ngwaye, aho kugira ngo amvugire yambwiye ngo kora ngo nivyaboneka ngo uzoya ngo bitabonetse ngo uzureke. Nta no kubwira umukoresha yiwe terega umukozi abwirizwa kurya kugira ngo akore. Ikindi kintu nobwira Karine ahubwo mu mumeri audio nimba mu byo bumvikana nabajya batwara harimo ko umukozi atajya nibaze muze mugenda ku kazi babwiye ati we ubwiye ku kazi ivyo kujya ntibiri muzovyigurira umukozi agenda bizi. None wosigura ko umuntu ashobora kurira etage agakoropa akagiri akamisura muzi ko akora energy inguvu umuntu afise ako azokora ivyo bintu byose atariye. Karine hagarara nka Karine nyene nimba ugomba ko batagucokora aba bakobwa hagarara nka Karine ivyo udashoboye uvuga ati ntavyo nshoboye mugabo ivyo ushoboye ubikore uzura bikora icyo uzoba. None wowe umuntu araje aragwaye ukacumukubita, araje base kumuvuza ukacumukubita, araje araguhamagaye baze kumuhemba ukacumukubita, baramwirukanye muri kontra n'udufaranga yakoreye ugacuta umwaka. Ivyo bintu bizotuma tutakuvuga, tuzokuvuga kandi tukuvuge nabi kubera ni uvyikwegera. Hanyuma aya office nayo mu Burundi nivyo arakora nabi nayo turayavuga kandi tuzonayavuga mugabo nimba turi muri Saudiya reka turabiri muri Saudiya batubwira ko nabo bandikiye mu Burundi batabita basoma message ntibabishure ibitwa amatwa bivuze aje n'amakosa yabo hajya hoho leta irakwiye gufata ingingo igafatira ingingo bajya nyene leta y'u Burundi. Mugo muri Arabia ntiturinda gutuma ambassadeur yo muri Arabia ngwaze kuraba Karine kuko nubwo iyo baje ngaho yitwa ko aserukira aba bakobwa zarabavugira uko biri kose birumvikana ko inguvu zinini kuba ariko ratabaza ngaha batubwira ingorane bahora nazo ngaho muri kontra ntitwosha duca mu Burundi no twabwira ngo urumva ngo vyagenze ukuntu ngo yarakubiswe ngo akwitwa na Karine kandi Karine ari ngaho tuce tuvuga ati Karine yaramukubise dufise nimero ziwe tukamutelefona jewe yaramborotse kandi ntanyitaba niyo noca ku yindi yumvise ari jewe cakata. Byumvikana ko rero ubutumwa bwa Karine tuzobutambutsa mu bundi buryo ko atemera kusobanura ivyo abayakoreye abakobwa. Umunsi yoza aritaba akubise umukobwa yaza akabimbwira akashira muhamagara ati bamukubitiye iki agaca asobanura tije namukubise kubera ko ndi nyina canke ndise canke nagiye muri Saudiya kugira nze ndabahondagura aho vyo bavyumvikana mugabo nimba adashobora gutanga umusho ku vyo yakoze tuzokwama tumuvuga kandi nabi kandi sije ndamuvuga kuko abakubita nibo babivuga nivyo. Ni sawa mumeze neza. Hanyuma n'ukuri Karine bakora mubeshera Karine ntabwo yakubitana kandi nta no kuyafata n'aba Barundi bashikiye muri office yiwe. Jewe narahaciye dufata neza yatwereka umutima mwiza nta ngeso mbi yarafise ariko Aline yarafise iyo ngeso yarayifise yaribana mahera kandi Aline yananakubitana akishura n'aba Barundi akabafata nk'uko atari abantu ariko Karine n'ukuri ikindi uzibiri nahamaze nta bintu nk'ibyo nigeze ndamubona na Karine ntavyo ibyo bintu ntavyo nigeze ndamubonana ariko Aline niwe yarafise iyo ngeso mbi yaradutuka akadukoresha akazi katuvuna akaguma nyene atutuka tubwira nabi Karine ibyo bintu ntavyo yakora Aline yarafise ingeso mbi zose zibaho yagira gutukana akagira gusopa amahera n'ukuri Aline niwe yakora ikibi. Aline jewe nyene tuvugana yaranyivye amahera umushahara w'ukwezi kose aransopa arantura impuzu arayantwara amajana 9 arayantwara ariko ari Karine n'ukuri naho mwobaza abantu bahaciye ivyo bintu ntavyo yakora nta n'umuntu yafata nabi. Rero kubera uko kuntu amazina agomba kwitiranya abantu bose baca bagomba kuvuga ngo Karine kandi n'ukuri ingeso zo amahera yose baza bariba Karine si ico gihe so yaraye Karine ico gihe yari yaduze yari Burundi Aline niwe yaje ariba amahera jewe na gico gihe ndahari ahije kunyiba amahera yarivye amahera undi mu mama ari hano wo mu Ruziba ariba amahera n'undi munyene bivye amahera kandi byose ni Aline yabigira ari kumwe n'undi mubanga ariko kumwe n'uyundi
ntabwo Karine ivyo bintu yabikora.